ukugaruka kwa Yesu umwami w'abami ganza baganza. Hanyuma y'ibyo numva mw'ijuru ikimeze nk'ijwi rirenga ry'ishengero ryinshi riti haleluya, agakiza n'ubwiza n'ububasha n'ivy'Imana yacu, kuko amateka yayo ari ay'ukuri n'ukugororoka. Yaciye kw'iteka umwe maraya w'agahebuza yononesha abari mw'isi ubusambanyi bwiwe, kandi muhoye amaraso y'abagurano bayo. Rivuga ubugira kabiri riti haleluya, kandi umwotsi wiwe ufunduka ibihe bitazoshira. Ba bakuru 24 na bya binyabugingo 4 byikubita hasi bisenga Imana ivyagira kuri ya ntebe bati haleluya. Ijwi riva kuri ya ntebe rivuga riti nimushime Imana yacu, yemwe mwese abagurano bayo, abayubaha, aboroshe n'abakomeye. Bagenzi, mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'Ivyahishuwe, tugeze mu gice ca 19. Icigwa cacu c'uno musi kivuga ngo ukugaruka kwa Yesu umwami w'abami uganza baganza. Turangije igice ca 18 aho umuhanuzi abona Babuloni irimbuka mu buryo bwuzuye. Babuloni yagwanya Imana no kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Uku kurimbuka kuzobaho, kuriko kubaho, kandi kuzorangira ku cago c'indwi. Igice ca 19 gitangurana n'indirimbo abera bacungwe baririmbye igihe bari bitegereje kurimbuka kwa Babuloni. Igihe kizoba ari kino gihe kizoba ari igihe co guseruka kwa Yesu. Abera bazova mu masenga y'imisozi, mu busho, aho bariko baragirirwa nabi, aho bari binyegeje kubw'agahamo tuzoba turiko turagirirwa ico gihe kigiye kuza. Umuhanuzi yaravuze ati mbona ijuru ryuguruye, kandi mbona ifarasi y'igitare uyivyagiyeko yitwa Mwizigirwa, irindi ni Munyakuri, aca amateka akagwana intambara nziza. Mu bugororotsi inyonga ziwe n'imbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye imigara myinshi, kandi afise izina ryanditswe ntawurizi atari we wenyene. Yambaye impuzu zajobecwemwo amaraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mw'ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi yera, zambaye impuzu nziza zera derere, zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe kugira ngo ayikubitishe amahanga. Azoya yaragize inkoni y'icuma, kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku bibero hafise izina ryanditswe umwami w'abami uganza baganza. Ivyahishuwe 19 ku murongo wa 11 gushara ku murongo wa 16. Impamvu ngaha Yesu aboneka mu kimenyetso c'umugwanyi nuko aje kugwanya abami bo kw'isi, abakera inganji. Uyu muzo wiwe aha ni uwajyabuye ryo muri Daniyeli igice ca 2. Umunsi wo gucungura abantu uzobugeze, n'umunsi wateguwe
kandi uzobaho koko. Yesaya igice cya 63 ku murongo wa mbere gushikana ku wa kabiri. Umurongo wa mbere ugeza ku wa kane. Ingabo zo mw'ijuru zizoba zamukurikiye, zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Azoba ari kumwe n'isinzi ry'abamarayika, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga. Iki gihe Yesu azoba yarangije igikorwa ciwe c'ubuherezi, akorera hera cane ho mw'ijuru. Akigoro kose ijuru ririko rirakora kugira ngo abantu baburirwe n'ibihana babarirwe, kazoba karangiye. Iyi niyo ntango y'imyaka 1000. Ibizokurikira n'ibizoba mu gihe c'imyaka 1000 tuzobibona mu vyigwa bizokurikira. Mu gihe turiko dutera twerekeza ku musozo w'iki gitabo c'Ivyahishuwe, ndaguhamagarira kwakira urweze ibyo tumaze kwiga, ugafata ingingo yo kwitegura, kuko ukugaruka kwa Yesu kuregereje. Umuzo wiwe uzoba umuzo uteye ubwoba, umuzo uhambaye ku banyakibi. Abantu bose bazoba baranse kwihana, abantu bose bazoba baranse kwiyegurira Yesu, bazobona ibyago bikomeye ico gihe. Abantu benshi bariko barasobanukirwa ivy'iki gitabo, kandi bagafata ingingo yo kwiyegurira Yesu. Mugenzi, nawe uno munsi ndaguhamagarira gufata ingingo yo kwiyegurira Yesu umwami wawe. Ubwo agiye kuza, nawe uzojane nawe. Umuzo wa Yesu n'umuzo w'ukuri, n'umuzo udahinduka, impera n'imperuka uzoba, kandi abantu bose bazoba bakiri mu vyaha vyabo. Abantu Yesu azosanga bakiri mu vyaha, kino gihe bazobona ibara, kuko kwihana ntibizoba bigikunda. Mugenzi, niwiyegurire Yesu bicitwa uno munsi. Yesu yifuza guhindura ubuzima bwawe. Yesu yifuza kugukurako ivyaha vyawe. Mwiyegurire bicitwa uno munsi. Nanje ngiye kukugirira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, tegeka bikaba bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami, urakoze ku bwaryo jambo, urakoze ku bw'ino mburi, kandi Mwami urakoze kuduhishurira biciye mu buryo bw'ireresi ivyerekeye ukuza kwawe. Rema gushasha umutima w'uno mwene data amaze gukurikirana kino cigwa. Mwami, numuhe kukwizera, kandi umuhe ivyizigiro vyo mwiherezo, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.